turabasuhuje mwebwe mudahwema gukurikirana urubuga rwacu rwa YouTube arirwo Trade News, aho muri aka kanya tuba tubagezaho amakuru agiye atandukanye ari kuvuga hirya no hino mu bitangazamakuru. Rero uyu mwanya turagushimiye wowe wakoze subscribe, nawe utarayikora nizere kugiye kuyikora. Rero ni umwanya wo duhuza umurongo na BBC tugakurikirana amakuru agenda avugwa hirya no hino ku isi. Iyi ni radiyo BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41 no ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Jacques Niyitegeka. Izi ni ingingo z'ingenzi zigize aya makuru. Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri kino cyumweru byatangiye gushyira mu bikorwa ibikubiye mu masezerano hagati y'ibyo bihugu yo korohereza bimwe mu bicuruzwa bihanahana. Kuri liste ihari ibidandazwa 66, muri ivyo novuga yuko ari ibidandazwa byari bisanzwe na cyane cyane biva mu byo twirimira n'ibyo tworora hagati ya bino bihugu bibiri. Muri kino cyumweru kandi huzuye imyaka 50 Muteramakofe Mohamed Ali akubise George Foreman mu mukino wamenyekane cyane ku isi wabaye ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa 10 muri 74 muri Zaire, ubu yahindutse Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kari ubwa mbere muri Afurika igihugu cakira urukino nk'ubwo rwaca ku mateleviziyo ku isi yose. Ni ukuvuga rero ibyo byarateye agateka Afurika muri ico gihe. Mu Burundi imiryango isaga 500 yo muri komine Muhuta mu ntara ya Rumonge yimuwe n'irindimuka ry'imisozi mu kwezi kwa 4 uyu mwaka, bivuga ko hibayeho ubuzima bubi. Tubafitiye n'ikiganiro baza muganga muri mwese ikaze muri amakuru yo kuri wa gatanu turi ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 11. Amakuru yose ku buryo burambuye ni mukanya. Prudence Ngiyumva hamaze kutugezaho muri make amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi. Ishami rya Loni rishinzwe ubuzima ku isi OMS riravuga ko icyiciro cya kabiri cya gahunda yo gukingira abana kizasubukurwa mu majyaruguru ya Gaza ejo ku wa gatandatu. Ni nyuma y'uko bihagarikiwe kubera ibitero bikomeye bya Israel kuri Hamas muri ako gace. Inkuru ya Sebastian Asha uri Yerusalemu muragezwaho na Yvette Kabatesi. Hashize amezi 2 gutanga inkingo bitanguye igaza hose nyuma yaho hagaragaye virisi y'imbasa ku nshuro ya mbere mu myaka 25. Icyiciro cya mbere cyagenze neza muri rusange, ariko icya kabiri ari nacyo cy'ingenzi kugira ngo umwana agire ubudahangarwa bwuzuye kuri iyo ndwara byabaye ngombwa ko gisubikwa mu majyaruguru ubwo umutekano wongeye kuba muke, aho Israeli yatangije ibitero bikomeye byo mu kirere n'ibyo ku butaka mu kwezi gushize. Uyu munsi amashami ya ONU afasha avuga ko yijejwe ko azahabwa agahenge kugira ngo ashobore gutanga imfashanyo mu mujyi wa Gaza, ariko ishami rya Loni ryita ku buzima ritangaza ko abana babarirwa mu bihumbi 15 bari munsi y'imyaka 10 batarabona uko bagerwaho mu mijyi nka Beit Lahia, aho ibitero byo mu kirere bya Israeli byibasiye cyane. Minisitiri w'intebe wa Libani arashidikanya ko amasezerano y'agahenge hagati ya Hezbollah na Israeli azagerwaho vuba. Abivuze mu gihe hashize icyumweru hari amakuru avuga ko hari intambwe iri guterwa mu kugera ku mwumvikano. Najib Mikati yavuze ko ibitero bya Israeli bikomeje kugabwa mu gihugu cyose byerekana ko idashishikajwe no guhagarika imirwano. Indege z'intambara za Israeli zamisha ibibombe mu majyepfo ya Beirut ku nshuro ya mbere mu gihe cy'icyumweru. Abantu bagera kuri 11 bishwe n'ibisasu byagabwe mu karere ka Baalbek mu burasirazuba bwa Libani mu masaha 28 ashize. Nyamara mu ntangiriro z'icyumweru Mikati yari yagaragaje icyizere ko agahenge gashobora kugerwaho mu gihe kimererwa mu minsi.
abakora ibikorwa by'ubutabazi bw'igitaraganya muri Espagne baravuga ko abantu barenga 200 byamenyekanye ko bapfiriye mu myuzure yabaye muri iki cyumweru, mu gihe abategetsi banatanze impuruza z'ibihe bibi ku iteganyagihe. Abantu benshi baracyaburiwe irengero, cyane cyane mu gace ka Valencia, nyuma y'uko amazi yazamutse cyane akagotera abantu mu mazu yabo no mu kazi. Abakorerabushake babarirwa mu bihumbi biyunze ku gisirikare cya Espagne n'inzego z'ubutabazi mu bikorwa by'ubutabazi no gusukura abashegeshwe n'imyuzure, cyane cyane mu turere aho ibyondo no gusukura ahashegeshwe n'imyuzure, mu nyihanganire, cyane cyane mu turere aho ibyondo byafunze imihanda kandi itumanaho rikaba ritahagera. Ishyaka riharanira demokarasi muri Botswana ryatsinzwe amatora ku nshuro ya mbere mu myaka ikabakaba 60 riri ku butegetsi. Abaturage bagera kuri miliyoni biyandikishije mu gutora, banze gutora iri shyaka riri ku butegetsi kuva igihugu cyabona ubwigenge. Itegeko nshinga rya Botswana rivuga ko ishyaka rifite intebe nyinshi mu nteko ishinga amategeko rishobora gutoranya perezida kugira ngo rishyireho guverinoma. Inkuru ya Nomsa Masego uri Johannesburg, murumva mu ijwi rya Premier ku Magenge. Perezida wa Botswana Mokgweetsi Masisi yemeye ko yatsinzwe, acavuga yuko mu kubaha azova ku butegetsi agatunganya kubisikanya n'abagiye gutwara igihugu. Umugambwe Umbrella for Democratic Change urongowe n'umunyamategeko aharanira uburenganzira bwa zina muntu Duma Boko niwo watsindiye intebe nyinshi mu nama nshingamateka, nawo Botswana Patriotic Front warushigikiwe n'uwahoze ari umukuru w'igihugu Ian Khama uronka intebe 5. Abihweza ibintu n'ibindi bavuga ko leta nshasha igiye gushingwa izotegerezwa guhangana n'ikibazo cyo kuvana ubutunzi bwa Botswana gushingira ku butare bwa diyama gusa, ibuhe ireme yongere akazi abakiri bato. Aya makuru ya BBC. Impirimbanyi ziharanira uburenganzira bwa kiremwamuntu muri Nigeria zanenze urwego rw'ubucamanza nyuma y'uko abantu barerwa muri mirongo baregwa kwigaragambya baziye mu rukiko, barimo abasa n'abishwe n'inzara bikomeye nyuma yo gufungwa amezi 2. Abakekwa bagera kuri 27 bajyanywe mu rukiko rukuru i Abuja, bari abahungu bari munsi y'imyaka 18. Benshi bagaragaraga nk'abarembye ndetse bananirwa guhagarara. 4 muri bo baguye igihumure mu cyumba cy'urukiko bakurwa hasi mu bubabare bukomeye cyane bajyanwa kwa muganga. Batawe muri yombi mu gihe cy'imyigaragambyo yamaganaga guverinoma mu kwezi kwa 8. Bireguye bahakana ibyaha baregwa birimo n'icy'ubugambanyi. Bamwe baregwa kuzamura amabendera y'Uburusiya muri iyo myigaragambyo. Igice cy'igisenge cya sitasiyo ya gari ya moshi muri Serbia cyahirimye cyica abantu bagera ku 8. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu yavuze ko abantu 2 bajyanywe ku bitaro, umwe akaba arembye cyane. Yavuze ko abantu benshi bagotewe munsi y'ibyavuye ku gisenge mu mujyi wa Novi Sad kandi ko akazi ko kubatabara kagikomeje. Jacques, urakoze Prudence Ngiyumva. Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri kino cyumweru, igihe harimo hategurwa inama y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa Komesa yarangiye ejo mu Burundi, byatangiye gushyira mu bikorwa ku mugaragaro ibikubiye mu masezerano hagati y'ibyo bihugu byombi yo korohereza bimwe mu bicuruzwa bihanahana. Bikaba biri mu mugambi wa Komesa wo koroshya ubuhahirane mu rwego rw'ubucuruzi hagati ibihugu bigize uwo muryango bisangiye imipaka. Minisiteri y'ubucuruzi mu Burundi ivuga ko mu mwaka wa 2022 ariho Burundi na Kongo byasinyanye amasezerano yo guhanahana ibidandazwa. Mu kanya kashize navuganye na Onesime y'ukuri, umuvugizi wa Minisiteri y'ubucuruzi mu Burundi, ntangira mubaza ibicuruzwa birebwa n'ayo masezerano ibyo ari byo. Ayo masezerano araba ibidandazwa birenga 50, no kuvuga ko kuri liste ihari ibidandazwa 66, ariko muri ivyo novuga yuko ari ibidandazwa byari bisanzwe na cyane cyane biva mu byo twirimira n'ibyo tworora hagati ya bino bihugu bibiri. Aha novuga nk'ibijanye no kudandazwa rw'inka, urudandazwa rw'inyama, urudandazwa novuga rw'amafi, urudandazwa rw'ibitunguru canke amagi, ibidandazwa nyene ibi bisanzwe biva mu bwirimizi hagati ya bino bihugu bibiri, eka nibiva mu bworozi.
ubwo bizoroherezwa iki? Ivyo bidandazwa bizokoroherezwa na cane cane mu kujabuka imbibe, kuko murazi yuko urudandazwa rusanzwe rukorwa n'abadandaza bato bato, hanyuma ibidandazwa baba bariko baradandaza bikaba bitarenza novuga umutahe w'amadolari amajana 5 y'abanyamerika, no kuvuga imiliyoni 2 z'amafaranga y'amarundi. Ivyo bidandazwa rero biraheza bigakurwako novuga amatagisi yahora bitangirwa, na cane cane muri bimwe umudandaza yahora abanza kudeklarara yasanzwe ari umudandaza akora urudandazwa runini, ariko kubera bari abadandaza bato bato bafashwa na cane cane mu koroherezwa kugira ngo bashobore kujabuka imbibe batabanje guca mwe novuga mu binywabi no gukora urudandazwa rudakurikije amategeko. None ubwo Uburundi buzahungukira iki? Mu bisanzwe mu rudandazwa ibihugu biba biriko birahanahana biraronka inyungu. No kuvuga yuko ibidandazwa Uburundi bufise bizoshorwa mu gihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, umwene gihugu muto muto atera imbere aduze urudandazwa rwiwe, maze mbere ave mu mugwi w'abadandaza bato bato. Igihugu c'u Burundi kiraheza gikunguka naco nyene mu kuronka ibidandazwa bisanzwe bitari mwangaha mu Burundi, ariko dushobora gusanga biri ngaho mu gihugu kibanye ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, maze urudandazwa ukaduza novuga n'igiciro, bigatuma na cane cane abene gihugu muri bino bihugu bibiri bashobora koroherezwa kuronka ibidandazwa, eka mbere kandi bakabironka ku rugero rushimishije, bakaruronka kandi novuga bizimbutse bitari nko ku rugero biba biriko mu gihe bitaba biri muri ayo masezerano. N'ibicuruzwa cyangwa se ibidandazwa by'u Burundi bitazakwaho amataxe byinjira muri Kongo, cyangwa se n'ibya Kongo nabyo byinjira mu Burundi, nuko bimeze? Nkuko nabibabwiye n'urutonde ruba rwumvikanywe ko ni bino bihugu bibiri, no kuvuga yuko iyo biriko birinjira muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo biva mu Burundi biroroherezwa, niyo biriko birava muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo vyinjira mu Burundi navyo nyene biraheza bikoroherezwa. Ni ku mpande zose rero. Onezime, ni ukuri imyaka 50 irashize umuteramakofe Mohamed Ali akubise George Foreman mu mukino wakurikiranywe cyane ku isi wabaye ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa 10 muri 74 muri Zaire, ubu yahindutse Republika ya Demokarasi ya Kongo. George Foreman niwe wahabwaga amahirwe menshi yo gutsinda, dore ko icyo gihe ariwe wari ufite ikamba mu cyiciro cy'abafite ibiro byinshi mu mukino w'iteramakofe benshi bazi ku izina rya box. Kanya kashize navuganye na Taxis Harerimana, umunyamakuru w'imikino akaba n'umwarimu w'abatoza i Montreal muri Canada, bava muri Afrika, Caraïbe na Amerika y'Epfo, maze ntangira mubaza impamvu uyu mukino uyifatwa nk'uwanditse amateka mu kinyejana gishize cya 20. Waranditse amateka kubera ko Mohamed Ali witwa Cassius Clay yanditse amateka muri urwo rukino, muri izo nkino akaba yarazanye ibintu byinshi byatumye abanyafurika, abantu benshi bo ku isi, abana kambere n'abigeme bakunda urwo rukino, kuko yari gihangange, naho yaronse ingorane nyinshi bya politike bakamufunga ko yanse kuja kurwana muri Vietnam. Ariko ico twovuga nuko kari ubwa mbere muri Afrika igihugu cakira urukino nk'ubwo rwaca ku mateleviziyo ku isi yose mu 1974. ni ukuvuga rero ibyo byarateye agateka Afrika muri ico gihe. Mbere yarahazwi, ni ukuvuga yari yararonse umudari w'inzahabu i Roma muri bya Olympics, inkino mpuzamakungu, abo wa mbere ku isi, ariko agira ingorane mu bya politike. Ntibamufunze, ariko bamwatse, baramubujije gusubira gukina urwo rukino rw'amakofi. Ariko ibyadutangaje nuko muri ico gihe hariho imishamirane, ni ukuvuga Uburusiya n'Abanyamerika. Donc umunyamerika nawe nyine afise amamuko muri Afrika yashoboye gutunganya urwo rukino. Byaragoranye kuko nta mahera yari afise, ariko Mobutu yarashoboye kumufasha
biciye kuri mbere n'abantu bo kwa Mubutu abamenyeshamakuru nka Kimputu Chimputu birakorwa. mbe urubyiruko rw'ubu rukina imikino y'amakofe cyangwa se y'ingumu hari icyo ruvana muri uwo mukino cyatuma rutera imbere? Ni ukuvuga rero abanyafurika bari mu wa mbere ku isi kuko buri mu rukino ruzana amahera menshi cyane. Ni ukuvuga ko Mohamed Ali yabaye akarorero. Afurika muri icyo gihe baciye batangura kugira amaklabu, kugira amashyirahamwe y'inkino y'ibyo bya box. Niho tubona ko hariho urabye mugabo hariho ibice bibiri. Hariho urukino rwo kwita amakofi nyene bisanzwe bitazana amahera n'urundi rugero rukomeye harimo amahera. Aho rero hariho akamaro cyane. Ni ukuvuga ko ku isi urabye ingene bagenda bigenza, abirabura cyane cyane bari muri icyo kigo cyane cyane kizana amahera. Afurika hari abatera amakofe tuzi bakomeye bateye imbere kubera ko uyu mukino wabereye muri Afurika. Hariho abateye imbere mugabo nuko muri Afurika naho twaciye tugira ingorane. Hariho abo muri Ghana, abo muri Nigeria n'ubakibandanya, ariko icyo twovuga nuko ubu nobabwira nuko i Buraya naho muri Amerika badutwara abantu baba bavuye muri Afurika, ugasanga niho bariko barakina baserukira ibyo bihugu. Tarsise Harerimana mukomeje kumva BBC gahuza miryango muradukurikira kandi kuri Kisoro FM mu majyepfo ya Uganda, abari kuri internet muradukurikira kuri Facebook live. Dukomereze mu Burundi aho imiryango yaba 500 yo muri zone Gitaza komine Muhuta mu ntara ya Rumonge yomowe ntirindi mu ry'imisozi mu ntango z'ukwezi kwa kane uyu mwaka ivuga ko ibayeho mu buzima bubi. Ivuga ko yakuwe mu kibanza cy'ishure yari yegeranijwemo maze hirongeye kwa gupanga, ikaba yari yemerewe amafaranga yo kubaho no kuriha inzu buri kwezi, ariko mu kuva ishitse mu buzima bwo gupanga umwe wese yahawe amafaranga ibihumbi 130 gusa. Ayo mafaranga bavuga ko ari make cyane bajyanije n'amezi 5 bamaze bapanze mu gihe ubuzima ngo buguma buzimba. Muri leta bamenyesha ko hari umugwi washinzwe kugira wigire hamwe ikibazo c'abanyagihugu bose bahuye n'ibiza. Shidas Yihundi Mpundu yaragendeye imwe muri iyo miryango, reka tubwire ingene yasanze byifashe. Nana masahani aya nimwe badufasha bafasha amasahani. Korodine Ntakirutimana namusanze imbere y'inzu bapanze, ariko yezo twombo dukeya bahawe n'abagira neza. Impande hahagaze umugabo wiwe Jean Bosco Habonimana. Ibombi bariko baratoshanya biyumvirira hamwe ico baja kugaburira abana babo 6. Uhagaze imbere y'umuryango w'inzu babamwo urashobora kubona abana iyo bicaye mu nzu, impande y'imbabura iteretseko agasafuriya gatoya. Ni icumba c'imetero 4 kuri 3. Ni naho aba bana bagizwe n'abahungu 4 n'abakobwa 2 barara ku mikaze. Impande yaho hakarara impene. Jean Bosco ahejeje kumpa karibu mu nzu yaciye atangura kunsigurira ingene bazanywe ngaha n'ubuzima babayemwo. Amashyirahamwe amwe yaraje kutugarukirako, aho cyaba ishyirahamwe ivuga ati reka dutanga amafaranga yo gupanga, baduhaye 132 yo gupanga amezi 3. Ya mezi 3 twarapanze mugabo urabona ubu amezi yararengaye turi hafi amezi aramaze kurenga hafi nk'amezi 5. Ngaha twe inoti ya 50 ni sumba kimena saro. Uvuze ko abana 6 none ngaha mu gihe amagute bisanzwe. Aha tuyaba urabona abahungu barara ngaha, bakobwa hajya nariko tukarara ngaha. Tuvuga ko menga ni nka kivagi kuko urabona ni ahantu hato gose. Mwijoro ryo kuwa 19 ndamukiza uwo mwaka ni ntibagirwa kuri Jean Bosco n'umuryango wiwe. Niho imisozi igize umutumba gabaniro yarindimuka ihitana inzu yabo n'ivyo bari batunze byose, maze bakura meza atana kimwe barokoye. Amatongo yose bari mamwo yaratwawe, ubu batunzwe n'ibikonkwane. Yego nibiraka gusa n'ivyo bintunze. Umuntu akaza akakubwira ati yamara mfise ahantu ngomba kurimisa, aguha amahera ukazugenda kurima mukirigwana. Ku munsi aguhembe 500 gusika ku mugoroba gusika nka 11, ahubwo n'amagorwa. Mu gihirima ry'agatasi ryatanguye, imiryango yaba 500 yakozwe ko n'irisibe ntirekuriwe gusubira mu misozi yarindimutse. Inzego z'igihugu zimenyesha ko ari mu ntumbero yo gukinga kugira ntihagira abahagirira amasanganya.
Claudine Ntakirutimana umukenyezi wa Jean Bosco avuga ko atabona ingene bagiye kubaho na rijya batariko bararonswa imfungurwa. Twanarasavye tuyafume base batubwira tukume twima n'utugori baratwankeye iyo ntidusubira ntibanze tureke bakubera ngo harya hantu bava hafata ngo habe ha leta. Ikibazo cy'iyi miryango yo ku mutumba Gabaniro carabajijwe mu kiganiro c'abavugizi b'inzego zitandukanye cabaye kwigenekerezo rya 11 Gitugutu uwo mwaka. Umuvugizi wa leta Jerome Niyonzima yishuye ko leta yashizeho umugwi wiga muri rusangi ingwano ijanye n'abanyagihugu bose bakozwe ko nibiza harimo n'iduga ry'amazi ya Tanganyika. Uburundi ni kimwe mu bihugu byo mu karere k'ibiyaga binini byahuye n'ingaruka zikomeye zijanye n'ihindagurika ry'ibihe nk'uko bishikirizwa n'amashirahamwe ya ONU araye ibijanye n'abari mu kaga. Kuva mu mpera z'umwaka uheze abanyagihugu barenga 300 nibo bashoboye kumenyekana ko bari mu kaga kubera ibiza. Urakoze Gildas Hundi Mpundu. Buno ntono umwanya w'ikiganiro cy'urubuga rw'imikino uyu munsi mwateguriwe kandi mugezwaho na Yves Bucyana. Mwireho mwese abateze amatwi BBC amakuru y'imikino nyahere mu Rwanda. Ikipe y'u Rwanda Amavubi yaraye isezereye Djibouti mu mikino yo gushaka itike y'igikombe cya Afurika ku bakinnyi bakina imbere mu gihugu CHAN. U Rwanda rwatsinze ibitego 3-0 umukino wabereye ku kibuga cy'amahoro i Remera. Mu mukino ubanza nawo wari wabereye i Kigali, Djibouti yari yatsinze u Rwanda igitego 1-0. Mu cyiciro gikurikiraho cy'amajonjora Amavubi birashoboka cyane ko azahura na Sudani y'Epfo. Mu mukino ubanza Sudani y'Epfo yamaze gutsinda Kenya ibitego 2-0. Ikindi nuko Kenya kimwe na Uganda na Tanzania ari byo bihugu bitatu bizakira irushanwa rya CHAN umwaka utaha, bikaba bikina amajonjora byo kwimenyereza. Ku mugabane w'Uburayi mu Bwongereza English Premier League irakomeza mu mpera z'iki cyumweru. Umukino uhanzwe amaso cyane nuzahuza Manchester United na Chelsea ku cyumweru. Ibindi turabibwirwa na Prudence Ngyumva. Manchester United izakira Chelsea kuri stade Old Trafford ku cyumweru, iri gutozwa na Ruud van Nistelrooy. Rutahizamu wahoze ayikinira mu bihe byashize, ariko uyu ni umukino we rukumbi azatoza by'agateganyo nyuma y'uko Ruben Amorim yemejwe ku mugaragaro kuri wa gatanu nk'umutoza mushya ku buryo buhoraho. Asimbuye Erik ten Hag, umuhorandi watoje ikipe y'imbwa amashitani atukura imyaka 2, akaba yisize ku mwanya wa 14 kandi ikaba imaze gutsindwa imikino myinshi kurusha iyo yatsinze. Amorim umunyaportugal w'imyaka 39 washyize umukono ku masezerano azagera muri 2027, ni umutoza wa 10 uhawe akakazi muri Manchester United, ubariyemo n'abagahawe by'agateganyo kuva Alex Ferguson yajya mu zabukuru mu mwaka wa 2013. Amorim azatoza umukino we wa mbere nyuma y'itariki ya 11 z'uku kwezi kwa 11. Chelsea izajya mu mukino nyuma yo gusezererwa na Newcastle mu gikombe cya Carabao ku wa gatatu w'iki cyumweru. Ariko rero umunsi wa 10 wa shampiyona uzabimburira i St James's Park, Newcastle yakira Arsenal ejo kuwa gatandatu. Mu mikino 17 umutoza Eddie Howe amaze gukina na Arsenal atoza Newcastle yatsinzwe 11 muri yo. Manchester City yo iyoboye urutonde izerekeza kwa Bournemouth. Mu rugendo umutoza Pep Guardiola avuga ko afite abakinnyi 13 gusa mu batangira mu kibuga. Myugariro Manuel Akanji, Oscar Vadiol na Savinho bakuye imvune mu mukino batsinzwe na Tottenham kuwa gatatu. Imvune ziyongera kuri Rodri, Oscar Bob, Kevin De Bruyne, Kyle Walker, Jeremy Doku na Jack Grealish. Nubwo bimeze gutyo, Manchester City niyo kipe yonyine itaratsindwa muri shampiyona kugeza ubu. Kandi mu mikino 21 imaze guhuramo na Bournemouth yose yarangiye icyuye intsinzi. Hagati aho indi mikino y'ejo irimo n'uwa Liverpool ihatanira igikombe izakira Brighton Hove Albion, mu gihe ku cyumweru Aston Villa izajya mu murwa mukuru London gucakirana na Tottenham Hotspur. Urakoze cyane Prudence. Oreze muri Espagne umukino wa Real Madrid na Valencia waruteganyijwe kuri uyu wa gatandatu wasubitswe nyuma y'imyuzure ikomeye yabereye muri Espagne. Ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri icyo gihugu ryimuye imikino yose yo mu karere ka Valencia, aho abantu bapfuye abandi benshi baburirwa irengero nyuma y'imvura idasanzwe. Ku wa kane Real Madrid na Croix Rouge batanze amadolari miliyoni 1 yo gufasha abangirijwe n'iyo myuzure. Imikino kandi yagombaga guhuza Villarreal na Rayo Vallecano nayo yasubitswe. Ay'imikino nayo nabahitiyemo uyu munsi. Gende Yves Bucyana. Ibisiga uzamiryango mu karere k'ibiyaga bigari. Urakoze Yves Bucyana ku cyo kiganiro cy'urubuga rw'imikino. Nababwira ko mu kiganiro imvo n'imvano cyeje kuwa gatandatu
tuzabagezaho bimwe mu bibazo biri mu bworozi mu Rwanda. Noneho ni umwanya w'ikiganiro baza muganga, uyu munsi mwateguriwe kandi mugezweho na Yvette Kabatesi. Mwiriho neza. Psoriasis ni imwe mu ndwara z'uruhu ikunze kwibasira abatari bake. Nubwo bivugwa ko idakira, ariko ngo hari uburyo uyirwaye ashobora gufashwa. Turi kumwe na muganga Albin Irakarama mu bitaro La Croix du Sud. Psoriasis ni indwara y'uruhu taramenyekana neza ikiyitera. Ibihari ubu ngubu aho ubushakashatsi bugeze ni ukuvuga ngo ni ukwivumbagatanya k'ubwirinzi bw'umubiri, bikaza bikurikira umuntu runaka. Abantu bafite babyita nk'umwaka karemano wo kuba wagira ikibazo runaka. Aho rero bituma ko umubiri ukavuga uruhu, icyo bita turnover epidemic, ni nko kwiyuburura k'uruhu. Uruhu rugiramo udukushe twinshi, buri gihe kariyuburura. Ntabwo byibura nk'inyamaswa uko tuyibona ngo haba hatakaye kinini, ariko hari uturemangingo tugenda dutakara umunsi ku munsi ukaraba twashaje. Mu bihe bisanzwe ubundi urwo rugendo rwo kwiyuburura rumara iminsi nka 28 mu kwezi, akatubyita ukwezi. Iyo ndwara iyo yaje rero iragenda ikazambaguza urwo rugendo rwo kwiyuburura k'uruhu, noneho bikaba byo mu minsi nk'itatu kugera kuri 7, ariko ikongera igakora ikindi kintu. Umva, mu kwiyuburura utwo turemangingo dushaje turatakara, ho ntidutakara, turakomeza tugahamaho. Aribyo bizagenda bigakora uko indwara igaragara inyuma, igakora nk'ibintu bihomye ku ruhu, bitukura cyane, hejuru bigeretseho ibintu by'umweru. Ni indwara igoranye cyane, iri chronique, cyangwa umuntu amarana igihe. Ubwo ndi kwirinda kuvuga ko idakira, kuko mu kuyivura nabyo hari ibyo umuntu agenda areba. Ikagira ibigaragara, ibyo twe tubona, ariko hari n'ibyo tutabona, ari nabyo twakwita nk'aho ari complication zayo. Ukomeje kubijyanye na complication cyangwa se gukomera kwayo, ni ukuvuga ngo iyo uyifite hari igihuza n'ibyo ngibyo byose. Gukomera kwayo, hari ibigaragarira umubiri bikaza muri kwa gukomera kwayo bikagutera ipfunwe ukugaragara, kuko niyo tuvuga uruhu hazamo no kumuntu aboneka. Noneho hari ugushobora no kwisuinfecta, hakazamo amashyira. Ubwo ntihazamo amashyira biri buze gukurura ibindi. Noneho hari bitagaragara. Bitagaragara aravuga ngo wenda nka 70% mu gihe cy'imyaka nk'icumi, hafi y'imyaka 10, utangira kugira ingaruka noneho zo mu mubiri muri rusange. Ariko nabyo bigendana uko wari umeze, twakita nka syndrome metabolique, indwara zijyanye n'umubyibuho. Ibinure bikazamuka cyane, ushobora kugira diabete, ushobora kugira hypertension, ushobora kugira n'indwara zifata mu nzira y'igogorwa, hari n'amakanseri, hari n'indwara zindi jyana nazo bagenda bavuga ngo iyo ufite iyi ngiyi biri buze kugorana. Ushobora kugira none ingingo zikagagara, intoki ugasanga hari ukuntu ziba deforme rwose zikifunga, ariko no mu ngingo nini, umugongo, mu rukenyerero hose haragagara ku buryo rwose umuntu ahinduka ikimuga. Reka nkoreshe iryo jambo. Ni indwara nini mu ndwara z'uruhu tugira. Ubwo bigenda kugira ngo igeraho hose, ni bese impamvu ni iyihe? Mu kuvura n'ubundi icyo tucungana nacyo ni ukubanza kureba ngo hafashwe hehe. Imiti igenda ihindagurika, ni ukureba kugerageza gukuraho ibyaje ku ruhu kugira ngo ubashe kuba mu bandi nta pfunwe, abantu batagukebuka cyangwa nawe ngo ushaka kugira akantu ko kwiheza. Ni no kugabanya uko kuntu igenda igaruka. Ikindi no kurinda ingaruka mbi ishobora guterwa. Ubwo rero mu by'ukuri umuntu mumuherekeza gute, mumufasha gute? Ni indwara isaba ko umurwayi mugirana icyizere, akabasha kumusobanurira. Ibyo bifasha ko umurwayi we naza gukoresha ya miti akabona nyuma y'ukwezi bitangiye kugenda neza, nyuma ya 3 akabona hari utundi tugarutse, adacika intege. Hari abacika intege, hari no kuba abantu banywa inzoga nyinshi n'abantu banywa itabi. Ibyo byose umurwayi uramuherekeza mu urwo rugendo. Niba nabivuze neza, kugerageza kurinda ingaruka mbi ya ndwara ishobora gutera. Mu bimenyetso mwakomeje uti ni indwara ishobora gutera umuntu ipfunwe. Mu by'ukuri mushobora kudusobanurira neza ibimenyetso by'indwara ya psoriasis neza? Psoriasis ni indwara nubwo hari izindi isa nayo, ariko hari utuntu umuntu agenda bakayitandukanya. Donc ugira iyo plaque cyangwa icyo twita icyo kintu cyometse ku ruhu, hari ahantu gikunda. Turavuga mu mutwe, turafata nko mu nkokora, mu mavi, hano hagana ku matako n'ahandi hatandukanye. Icyo giplaque kikaza gitukura cyane, no kubirabura hatukura, hakomekaho indi kushe y'umweru. Bagereranya bivuze neza, reba buji, ari amazi yayo yagutakaye uko biba bimeze, ni nkabyo.
iyo ukomeje kubikuba cyane ubyomora hari uturazo tuza. Ni indwara uretse aho navuze les bastion aho ikunda cyane ariko ushobora gufata ari wose. Muganga Albert Irakarama watubwiraga ku ndwara y'uruhu bita psoriasis ni naha rero dusoreje muramuke neza. Urakoze Yvette Kabatesi na muganga mwaganiraga muri icyo kiganiro baza muganga ni namwe rero mushoje makuru yacu yo kuri uyu wa gatanu itariki ya mbere z'ukwezi kwa 11. Ejo ni ikiganiro cy'imvo n'imvano ku cyumweru n'ibice bibiri by'urunana. Amakuru yacu yandi arakomeje ni ku rubuga rwacu rwa internet bbc-gahuza.com. Amakuru kuri radio ni kuwa mbere. Mwakoze witamo BBC Gahuza Miryango.